hazozira azasange niteguye ambaye ukugororoka atanagase bwafise shingwe Yesu nashimwe. Amen. Turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Imana n'abampera umugisha. Amen. None rero nanje nongeye gushima Imana yongeye kuntera iteka ngo ikandungikana ijambo ryayo kuri uyu munsi. Imana nihabwe icubahiro. Amen. Kandi nongeye gushimira abavyeyi bavyemeye babikunze. Imana nibaha umugisha. None rero reka turaba amajambo y'Imana muri iki gitabo c'Abalewi igice c'19. Abalewi 19 turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Twosoma kuri gitabo kitagoye kuboneka. Umutwe w'amajambo aravuga ngo ivyagezwe by'uburyo butari bumwe. Murongo wa mbere aravuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira ikoraniro ry'Abisirayeli ryose uti mubabera kuko Uhoraho Imana yanyu nawe ameze gute? Amen. Twongere dusubiremo. Uhoraho abarira Mose ati barira ikoraniro ry'Abisirayeli ryose uti mubabera kuko Uhoraho Imana yanyu nawe aruwera Imana nishimwe. Naye majambo y'Imana yo muri iki gitabo kigira gatatu ca Mose. Iki gitabo bivugwa ko coba caranditswe hagati y'umwaka w'igihumbi n'amajana 450 n'igihumbi n'amajana 410 mbere yuko Yesu avuka. Iki gitabo kivuga Mose yagihawe canke yahawe ivyaco. Urabona ko gikurikirana n'igitabo cyo kuvayo. Hari igihe bari bahejeje kubaka ihema ry'ibonaniro, ubwiza bw'Imana bugiye muri iryo hema. Ubwiza bw'Imana bumaze gushika mu ihema ry'ibonaniro, Imana ihamagara Mose iri mu ihema ry'ibonaniro. Yesu nashimwe. Amen. Niho yamubwiye aya majambo. Iki gitabo kivuga ivyo kwezwa. Ni gitabo cyo kwezwa kuko iri jambo kwezwa muri iki gitabo risobanura mu Giheburayo ijambo ryitwa waikra. Riboneka muri iki gitabo inshuro zirenga 150. Yesu nashimwe. Inshuro 150 zirenga zivuga ivy'ukwezwa muri iki gitabo. Iki gitabo rero Mose Imana yamuhamagaye mu ihema ry'ibonaniro, niho yamubwira ivy'ukwezwa kw'abantu b'Imana
by'ubwoko bw'Imana, abantu bashima Imana, abantu bayitangira ibimazi. Yongera imubwira ko ibimazi abantu bayitangira bitegerezwa kuba ibimazi vyejejwe bitagira gasembwa. Imana nishimwe. Iri ni ijambo ryo kwezwa, ni ijambo rikomeye cyane, kuko kwezwa nico kigaragaza imigenderanire umuntu afitaniye n'Imana yiwe. Yesu nashimwe. Imigenderanire umuntu afitaniye n'Imana yiwe igaragarira mu kwezwa, kuko abantu begera Imana bategerezwa kuba abantu bejejwe n'ibimazi batanga, bikaba ibimazi bitagira gasembwa. Mpemu yera yamishuriye ko agaciro k'igikorwa umuntu akorera Imana kava ku gaciro kanyene gukora ico gikorwa. Yesu nashimwe. Ivyo byandika hano, agaciro k'igikorwa umuntu akorera Imana kava ku gaciro kanyene gukora igikorwa. Inge n'umuntu yejejwe nivyo biha agaciro igikorwa akorera Imana. N'agaciro k'amasengesho umuntu asenga kava ku gaciro k'uriko arasenga ayo masengesho. Nikava ku gaciro k'igihe ufata k'iminsi ufata uriko urasenga, ariko biva ku gaciro kiwawe ubwawe. Ingene wegereye Imana yawe, imigenderanire ufitaniye n'Imana yawe, nivyo biha agaciro igikorwa ukora, nivyo biha agaciro amasengesho usenga. Iri jambo kwezwa rigizwe n'ibintu bibiri. Mu Gifaransa ijambo bita sainteté rigizwe n'ibintu bibiri. Ikintu ca mbere ni pureté. Ikintu cejejwe gitegerezwa kuba ari ikintu kitavanze, ikintu bwaco ico nyene. N'ijambo bita séparé, ikintu ceguriwe Imana. Yesu nashimwe. Umuntu rero kugira ngo kwezwa biratandukanye no kuza gupfukama ngaba bakozi Imana bakagusengera. Kwezwa n'ingingo umuntu afata yo gutandukana n'icaha, akabaho ubuzima bwiyeguriye Imana, ubuzima bwirinda icaha mu kubaho kwiwe kose. Bigahera mu vyiyumviro vyawe, ivyiyumviro vyawe bigatandukana n'ikibi. Umuntu uko yiyumvira bigatandukana n'ikibi cose kibaho. Mu mutima wawe uko wiyumvira, intention zawe, motife zawe zituma ukora ikintu kanaka zigatandukana n'ikibi. Ivyo bica bigaragarira mu vyo uvuga, ukavuga ibivuye mu mutima. Hari abantu bavuga ibintu bitavuye mu mutima, kuko imitima yabo ibirimo ibibi. Mugabo iyo ariko baravuga bakagerageza uhisha ibiri mu mitima yabo, bakavuga ibindi, ivyo n'ubujyaje. Cyangwa iyo ariko barakora bagakora ibinyuranye n'ibiri mu mitima yabo, ivyo ntivyemerwa imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Ariko umuntu ategerezwa kwezwa mu bugingo bwiwe bwose, agatandukana n'ikibi. Akaba hari umuntu yemeye gukora ubugombe bw'Imana, naho bwoba bunyuranye n'ivyo ushaka, mugabo ugakora ubugombe bw'Imana ukabaho. Kuko gukora ubugombe bw'Imana butandukanye n'ikibi n'iciza. Abantu benshi bari mu bibi n'ivyiza, ivyo nivyo batandukanye. Ariko ubugombe bw'Imana ni ugukora ikiri juste. Ikiri juste ni ikintu kigororotse. Ikintu kigororotse kiratandukanye n'ivyo umuntu abonesha amaso, n'ivyo umuntu yumva. Nico gituma usanga hari abantu benshi banigana na mpemu yera, ababuza ibi mugabo bakabona umengo ntivyokunda, ukacuzana ibiharuro byinshi. Imana urashira mu ibiharuro. Ibiharuro Imana yakubwira ati iki kireke, ukavuga ati none iki kintu nokireka noca mbaho gute.
ibyo ni ibyawe, ibyo ni ibiharuro. Kandi Imana irashobora kukubuza ikintu itabujije uwundi. Reka abantu nibo byabacangiye. Wowe Imana ikubujije ikintu ugacuraba mugenzi wawe ngo none munaka ko ameze kurya, wowe irakikubuza kuko imigenderanire mufitaniye nayo. Kandi itakibujije uwundi. Burya hariho ibintu utabuza abana batoya, mugabo ukagendera kuruka mugati ico ni kibi, ariko uwundi ukamureka kuko ari umwana. Yesu nashimwe. Je Imana yarigeze kubuza kuja gukoresha umuduga wafunga, umara ukwezi mu rupango, umaze ukwezi n'inusu duhura n'umuntu ambaza ati dore kuri kwagenda n'amaguru n'ibiki, ndavuga nti umuduga uragwaye. Toye yibaza ko nabuze amahera, carama amahera ati genda ukoresha. Ati mbere ni yakeha umbarire ndagohe n'ayandi. Hari muri 2017 ndanigana n'ivyo bintu duka ndawukuye mu rupango nja kukoresha kandi Imana yambujije. None wumvisho ube ngo hari kibi cyarimo kuja gukoresha umuduga, abandi ni bariko barayikoresha. Mugabo ngeze mu Buyenzi nkoresha umuduga, umunsi wa mbere birirwa barawukora uranka gukira, umunsi ugira kabiri barawukora gushika mu masaha 8 ntiwari bwakire. Ngura amazi ya kinju ndayanywako, ndayashira ahantu, cambona umuntu dufise ibintu twovugana, tuca turajyana tuvugana y'amazi nje ndayasiga ngaha. Twaravuganye n'iminota ishika nka 15, ngarutse nyuma y'amazi nca sanga bayashizemo isumu. Sinobabwira ibyakurikiye, muga kugira mushike no muhira cyabaye igitangaza c'Imana. Umuduga usigara mu Buyenzi wamaze igihe, namaze indwi 3 ntava mu nzu. Nuko hari abantu badapfa gupfa sinaruwo gukira. Hari abantu badapfa ni gupfa kuko twebwe turi mu bugingo. Turi mu bugingo, urupfu ruradutinya iyo Yesu ataturekuye. Nigo gushobora. Ntugatinye urupfu, Yesu atakurekuye nigo gushobora, kuko turi mu bugingo. Yesu nashimwe. Kandi ntacyo tuma dupfa dutinya urupfu. Urazi ikintu nk'emu yera yamishuriye yuko uko umunsi uhera twebwe twegereza ubugingo budashira, ariko abantu batamuzi uko umunsi uhera begereza urupfu. Yesu nashimwe. Twebwe uko umunsi uhera twegereza ubugingo budashira, ariko uko abantu batamenye Kristo umunsi uhera begereza urupfu. Maze gutora agahengwe nagiye gutora wa muduga ndawutahana udakitse. Uko ndawujanyeyo ndiko ndawutambere nasanze hari n'ivyo batwaye. Geze ngaho mu Kinama duhura n'agahungu kakiri gatoyi karambaza ngo mzee ngo nikusaidie. Ndagakengera mvuga ni oya ntavyo boshobora. Kachakamba ati reka wacha nikufanyie nani tu depanage tuzame kisuta kufikisha nyumbani. Ngwagire depanage gusa kugira ngo ndawatse ndawushikane muhira. Ngo hanyuma amini nimero ziwe igihe nzoromera umwanya nzomuhamagara nze kubukora. Mugabo numva umutima umengo no mwemerera ko atacansavye. Kandi yagize utuntu dutoyi gusa umuduga ucuraka. Shandagenda umuduga ndawushira mu rupango haheze imisi ndamuhamagara. Yasavye 50 kugura ka pièce na mendevre yiwirimwo umuduga ucuraki. Mugabo Imana yari yambujije kuja kuwukoresha. Ubwo n'ubugombe bw'Imana bunyuranye n'ivyiyumviro byacu, kuko ivyiyumviro Imana idufitiye ni ivy'amahoro si ivy'ibyaha. Kandi ibyo vyiyumviro imigabo y'Imana itandukanye n'iyacu gose. Kandi ivy'Imana byose dukoreye bikora mu rukundo. Yesu nashimwe. Umbere Imana icubahiro. Ni ijambo ryo kwezwa. Imana impaye iri jambo numvise nezerewe. Yesu nashimwe. Naciye numva ko ikunze ubwoko bwayo, kuko iri jambo ridasanzwe
Imana irungikira abantu bayo mu bihe bidasanzwe. Yesu nashimwe. Amen. Imana irungikira abantu bayo mu bihe bidasanzwe, kuko kwezwa biratandukanye no kwihana. Amen. Amen. Kwezwa bitandukanye no kwihana, kuko hezwa bakijije, hezwa abari mu rugendo. Yesu nashimwe. Amen. Uravye muri Bibiliya tugarutse kandi kubigize ijambo ryo kwezwa, twavuze kuba separe, ukabinyeguye Imana. Yesu nashimwe. Kuko kwezwa harimo no kuba inyeguye Imana. Iyi mikrofone iyi iratandukanye na mikrofone ziri hariya muri Agora, kuko iyi mikrofone bayizanye mbere yuko ija gukora iki gikorwa barayisengeye, barayeza, hanyuma bayegurira Imana. Yesu nashimwe. Iyi niwo ijana aha yose ugende kuyikoresha. Iyi iri ku gikorwa c'Imana. Yesu nashimwe. Kuko yejejwe kuba separe. Kuba separe rero biri muri ibi bintu byo kwezwa. Niwe abataca Imana irakubwira gutandukana naco, hariho aho utarashika. Yesu nashimwe. Kuko Imana abiri kwireza, hari ibyo babwira gutandukana navyo. Abrahamu yaramuhamagaye imubwira gutandukana n'igihugu ciwabo, imuhamagarira gutandukana n'umuryango, gutandukana n'inzu yase. Iyo ni processes yo kwezwa. Yesu nashimwe. Hari ahantu Imana itatwereza, hari n'ivyo Imana itatwerezamwo, idusaba gutandukana navyo. Imana irashobora kugusaba gutandukana n'abantu kugira ngo wezwe gose, kandi ugatandukanye n'abo bantu bikagorana ko wezwa. Abrahamu harageze igihe arabona yuko bitokunda ko ashishikarana na Loti, kuko yabonye ko byo hava bimwanduza, ahitamo gutandukana na Loti. Mu kwezwa harimo no gutandukana n'ibindi. Yesu nashimwe. Amen. Urazi iby'Imana imaze imisi kubwira gutandukana navyo, mugabo udashaka gutandukana navyo, ntibikunda ko wezwa. Yesu nashimwe. Amen. Tandukana n'ivy'Imana yakubwiye gutandukana. Emera ugororokera Imana, wezwe guhera no mu vyiyumviro vyawe. Yesu nashimwe. Amen. Wewe nyene urazi ivyiyumviro vyawe ngene bimeze, urazi ngene wiyumvira abandi, urazi ngene ubona abandi. Ivyo vyanduza isoko, vyanduza umutima w'umuntu. Yesu nashimwe. Amen. Jambo ry'Imana naryo rivuga ngo turinde imitima yacu kuruta uko tworinda ikintu cyose, kuko ubugingo ariho ududubiriza. Yesu nashimwe. Amen. Turiko turavuga kwezwa. Iyo umuntu ahisemwo kwezwa, agahitamo gutandukana n'ivyo mubuza kwezwa neza, aba ariko agenda agana gusa na Kristo. Yesu nashimwe. Tugenda tugana gusa na Kristo. Ni jambo ryo kwezwa. Iki nico gituma umuntu yegera Imana neza, kuko abegera Imana bategerezwa kuba abantu bejejwe. Nico gituma Imana yahamagariye Mose kubwira ikoraniro ibyo kwezwa no gutanga ibimazi bitagira gasembwa. Ibimazi bitagira gasembwa dutanga mu isezerano rishasha ni imibiri yacu n'imitima yacu. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Ni imibiri yacu n'imitima yacu. Turabe kisheti candikiwe Abaroma 12. Roma 12 dusoma umurongo wa mbere
n'uwa kabiri. Haravuga ngo ubugingo bushasha. Nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bimazi bizima byera bihimbara Imana, niko kuyikorera kwanyu kogira ikimazi. Ntimushushanywe n'ivy'iki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, nivyo vyiza bishimwa bitunganye rwose. Imana nishimwe. Ngo dutange imibiri yacu. Gutanga imibiri no kwishira ku gicaniro. Yesu nashimwe. Kwishira ku gicaniro ukaba nk'ikimazi gihimbara Imana. Hajya ikimazi kiri ku gicaniro kiba gitekereje. Yesu nashimwe. Nta manyama kiba gifise, nta kajagari. Yesu nashimwe. Ngo niho kwikorera kwacu kogira ikimazi. Ntitwishushanye n'ivy'iki gihe, dutandukane n'ibibi byose n'ibisa navyo. Kandi ibyo nta kindi cyo biduha, nta kindi kitweza. Nasomye muri Bibiliya nsanga ibintu bibiri nibyo bitweza. Kristo aratweza. Yesu nashimwe. Kuko Bibiliya iravuga yuko twezwa n'ijambo, tukezwa n'amazi. Yesu nashimwe. Ijambo riratweza kandi turezwa n'amazi. Ni Kristo ubwiwa tweza. Yesu nashimwe. Kandi Bibiliya tubwira ko mwemu aratweza. Turezwa n'umuriro, tukezwa n'amavuta ya mwemu yera. Yesu nashimwe. Iri jambo riratweza. Ntivyokunda ko ubu umuntu yejejwe utemeye gusa n'iri jambo. Yesu nashimwe. Gusa n'iri jambo sukuri soma gusa, ariko kwemera gusa naryo, gusa n'ijambo. Yesu nashimwe. Kwemera gusa n'ijambo, ukemeranya n'iri jambo, ugakora ibyo ikubwira kugira ngo use naryo, use na Kristo. Amen. Umuntu wese agira imigabo yo kwezwa. Sinzi igituma Imana yampaye iri jambo. Nagerageje kumva ko mwemu yerambarira intumbero y'iri jambo. Mugabo Imana ntiyambariye igituma impaye iri jambo. Yambariye ati bwira abantu banje bezwe. Yesu nashimwe. Ariko uravye ijambo ryo kwezwa ni ijambo ryagiye rigaragara mu bihe bidasanzwe muri Bibiliya. Uravye nko mu gitabo cyo Kuvayo mu gice c'19, Imana yarabwiye Mose ngo abwire abantu bezwe kuko yagomba kubagendera. Yesu nashimwe. Yagomba kubagendera kugira ngo bamenye icubahiro cyabo. Muri bike umuntu yoraba muri Bibiliya kuko nitwo bivuga ngo tubiheze. Uravye mu gitabo ca Yosuwa igice ca 3, bagomba kujabuka Yorodani, Imana yarasubiye ibwira Yosuwa ngo abwire abantu bezwe. Yesu nashimwe. Kuko bari biteguriye kujabuka Yorodani. Burya n'ikiyaga gitukura kugira ngo kibise abantu b'Imana n'amavuta bari bagiriye mu kwezwa kwa Pasika. Yesu nashimwe. N'amavuta bari baronkeye muri kujya kwezwa kwa Pasika niko kwatumye ikiyaga gitukura kibabisa. Imana yongera kubwira Abisirayeli mu gitabo ca Yosuwa nyene igice ca 5, igihe bari i Gilgali biteguriye kujabuka. Yesu nashimwe. Imana iramubwira ngo abwire abantu basubize
yashizeho gukebwa kw'Abisirayeli cyari ikimenyetso naco nyene cyo kwezwa, kuko gukebwa mu isezerano rishasha ni ugutandukana na kamereme. Yesu nashimye. Umuntu akemera kurongorwa na mwemu yera, niko gukebwa. Imana imubwira ko abantu asubizaho gukebwa, kandi abantu bamaze gukora icyo Imana yababwiye. Bibiri yivuga ngo Imana yacitembagaza agakengerwe bakengerewe muri Egiputa. Yesu nashimye. Niba ushaka ko Imana imutembagariza ibyakwitambitse imbere, emera wezwe. Hariho abantu bashaka umugisha mugabo batemeye kwezwa. Hadi Imana ntifa gutanga umugisha, irabanza ikakuraba, ikaraba ubwizigwa bwawe. Yesu nashimye. Hariho abantu yoba umugisha ukaca ugagwisha. Utabaye umwizigwa muri bike, muri bito, muri byo ukorera abandi. Wo umwizigirwa muri byinshi, mu by'Imana bigenze gute? Banzu umwizigirwa no muri byo by'abandi urimo, ibyo bakujeje. Hanyuma Imana ikwizigira. Erega haje Imana iduha ibibazo byinshi cyane. Hari abantu baguma barindiriye Imana muri byinshi, ariko Imana irashobora kugushira mu kintu gitoyi, ikagupima ubwizigirwa bwawe, ikaraba kuzokwemera kurara inzara kandi uri mu bintu by'abandi byinshi. Kemera kuzovuga ati ibi ni iby'abandi, ibi sindabikora ko ndemeye kuja kurara inzara hako niyandurisha ibitari ibyanje. Yesu nashimye. Amen. Kwezwa. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 35 turabona Yakobo ariko aravari paranere kwaja mu gihugu ciwabo. Ageze i Shekemu ngo yatebe i Shekemu, hanyuma bahava bahagira ibyago. Hari umukobwa wiwe yitwa Dina hagira ibyago, hanyuma basaza biwe Lewi na Simiyoni bahitamwo kuja kwica abantu b'i Shekemu. Barica abahungu n'abagabo bose barabamara. Hanyuma Yakobo ubwoba buramutekera, aravuga ati ibi bisagara bidukikije nta nkeka bihava byiyunga bitugwanirize hamwe baratumara. Mugabo Yakobo acahitamwo kubwira bari kumwe nawe kwitandukanya n'ibigirwamana by'abanyamahanga, bamesura impuzu zabo, ikimenyetso cyo kwiyeza. Bibiri yivuga ngo bamaze kwiyeza ngo Imana ngo itera ubwoba, ibisagara bibakikije byose birabatinya. Yesu nashimye. Niwahitamwo ubuzima bwo kwezwa, Imana izokubahisha. Narasomye muri Bibiliya ndatangarira agaciro Imana iha umuntu kuruta ikintu umuntu akoze. Yesu nashimye. Amen. Hagari bamaze kumwirukana, bamutekerera impamba n'amazi mu mukuza. Aragenda ashitse mu bugaragwa bw'Berisheba, amazi aramuherana. Amaze kumuherana arabura icyaha umwana, arabona ko umwana agiye kumupfana, ngo agenda ngo amurambika ahantu munsi y'igisaka, nawe ngo agenda nk'ahantu horaswa n'umwami. Yesu nashimye. Ngo arinyegeza ngo ntabone ingene umwana wiwe aza gupfa amubona. Ngo hanyuma ngo araturika ngo ararira. Urazi ikintu cantangaje? Umumarayika aramubwira ngo Hagari, ngo muhore Hagari. Ngo Imana yumvise iki? Ngo amarira yiki? Imana yumvise amarira y'umuhungu. Niyumvise ya Hagari nawe yaturitse akarira. Kandi uwo mwana ntiyari agishobora kuvuga. Yesu nashimye. Imana uwo mwana ntiyari agishobora kuvuga n'ibyakunda. Ariko Imana yumva uwo mwana, ntiyumva Hagari ariko araturika ari. Kubera iki? Kubera agaciro uwo mwana yari afise imbere y'Imana. Kandi utakahagara. Yesu nashimye. Igikorwa ukora gifise agaciro
uriko urabikora. Amasengesho usenga agira agaciro bivanye nawe uyasenga. Ntibisaba ko gusenga ari imisi 40. Ariko igikomeye n'imigenderanire dufitaniye n'Imana. Ni ingene twahisemo kwezwa mu gukorera Imana. Iki gitabo cy'Abalewi n'igitabo cyaturaririjwe abantu bakorera Imana. Nta kindi Imana isaba abantu bayikorera. Imana isaba abantu bayikorera ko bayikorera bejejwe. Nibyo bayikorera bikaba ibyejejwe. Ibyo nibyo bigira agaciro imbere y'Imana. Si ibindi byinshi, ariko wowe ubwawe ubanze wezwe. Ubanze wezwe ukorera Imana wejejwe. Niko ibyo tuyikorera byogira agaciro. Tuyikoreye twejeje. Icete kigira kabiri cyandikiwe Timoteyo hanyuma turangiza. Igice kigira kabiri cyandikiwe Timoteyo igice cya kabiri umurongo wa 20. Urupapuro n'amajana 242 mu isezerano rishasha. Umurongo wa 20 haravuga ngo mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwo imbombovu z'ibyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa, ariko habamwo n'iz'iby'ibiti n'iz'iby'ibumba, kandi bimwe bikoreshwa iby'icubahiro, ibindi babikoresha ibiteye isoni. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibyo, azoba igikoresho c'icubahiro cejejwe, kigirira nyene co ikimazi, catunganirijwe igikorwa ciza cose. Semeni amen. Amen. Imana nishimwe. Mu nzu nini y'umutunzi ntihabamwo ibyacuzwe mu mbombovu, ntihabamwo imbombovu z'ibyacuzwe mu izahabu no mu ifeza gusa, ariko harimo n'ibicugwa mu ibumba no mu biti, kandi bimwe bikoreshwa iby'icubahiro. Bibiliya y'ikirundi irashiramo x ikavuga ngo bindi bikoreshwa ngo biteye isoni, ariko mu bisanzwe sinovuga ngo biteye isoni, ariko n'ibintu bitagira agaciro, by'agaciro gakeye cyane. Yesu nashimwe. Ngo ariko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibyo byavuzwe ngaho imbere, n'ibintu bya kameremere, bazoba igikoresho c'icubahiro, kigirira nyene co ikimazi, kandi gikoresha igikorwa ciza cyose. Yesu nashimwe. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibyo, nivyo bimuha agaciro imbere y'Imana. Yesu nashimwe. Hajya ibintu umuntu afise mu nzu ntibifise agaciro kamwe, hariho ibifise agaciro kanini. Ivyo mbere ntibikunda no kuja habona. Ivyo birafise ahantu bibikwa bagasubira bakugara kuko ari iby'igiciro. Ariko ibintu bitagira agaciro, ubisanga ahantu hose byandagaye, kuko nta gaciro nyene bifise. Twabonye nta kindi giha agaciro umuntu w'Imana atakwezwa. Yesu nashimwe. Kandi kwezwa niko gutuma Imana ikwishimira, ikabona ko ishobora kugukoresha iby'icubahiro. Yesu nashimwe. Wezwe. Imana irashaka gukoresha iby'icubahiro. Mugabo banza wezwe. Witandukanye n'ibintu bya kameremere. Witandukanye n'ivyo byuzuye muri wewe. Iyo nzigo yuzuye muri wewe itandukanye nayo. Iryo shari ikuzuye itandukanye nayo. Umuntu ugasanga yuzuye ishari ari umuntu w'Imana. Kandi umuntu yuzuye ishari ni umuntu mubi cyane. Ashobora no kwica umuntu atabiteguye kubera ishari. None Kayini ntiyishe uwo bapfukana. Erega abantu baronderera bibi muri Barundi, ariko nuwo muvukana gufitiye ishari yo kwica. Uwo muvukana gufitiye ishari yo kwica.
kandi muvuka. Itandukanye n'ibyo niko Bibiliya ivuze. Ugasanga umuntu yuzuye amanyama ari umuntu w'Imana, ugasanga umuntu n'intagondwa ari umuntu w'Imana. Yesu nadutabara. Ugasanga umuntu yuzuye kwiyemera no kwishira hejuru, kandi Imana igwanya bibona. Yesu nashimwe. Kandi umuntu yibona kizomukumenyesha, unamucumuyeko ntazoguharira utarinze kuza kumusaba imbabazi, ariko umuntu aciye bugufi umucumuyeko araguharira utamusabye n'imbabazi. Aguma yumva umengo utaje kumikubita imbere, umengo wowe umukengereye, yaca atangura kuvuga ngo naje ngo nzomwereka ico ndico. Uko no kwishira hejuru uri iki? Wapfiriye nde? Ko Yesu tumuhimbaza ko yadupfiriye. Itandukanye n'ivyo vyuzuye mu mutima wawe. Yesu nashimwe. Abantu usanga barabaye abarozi kubera ishari. Abantu ugasanga barabaye abicanye kubera kwishira hejuru. Munanje ntamweretse ngo yongaya. Ugasanga ibyaha by'abanyamahanga byarinjiye mu ishengero. Abantu bari mu bikorwa by'Imana ari abanyabyaha. Ivy'abanyamahanga batokora ugasanga barabikora. Mugabo bari mu gikorwa c'Imana. Haje Imana ni nyabuntu. Yesu nashimwe. Amen. Amaraso ya Yesu yaje hageze. Ariko nareje kukubwira ngo wezwe. Ntari ndi jambo Imana yampaye ni iryo kukubwira ngo wezwe. Kandi we urazi vy'Imana ikugayako. Yesu nashimwe. Ariko Imana yakurungikira ijambo ryiza kuri uyu munsi, kuko iteze ibiganza, irashaka ko usubira gutera iyindi ntambwe. Yesu nashimwe. Amen. Wongere wezwe, kuko Imana hari iki gushakako. Yesu nashimwe. Imana hari iki gushakako. Imana irashaka kuyegera rwose, kandi ntuzi igituma Imana iriko iguhamagarira kwezwa ngo uyegere. Yo irabizi. Ishobora kubishaka kugukoresha ivyikimazi. Hashobora kuba hariho n'ibiteye ubwoba biri imbere yawe. Ishaka kubana nawe nkuko yabanye na Yakobo. Abari kumugirira nabi bagacika ivutu imbere yiwe. Yesu nashimwe. Yego kabisa. Imana irashobora kubishaka kukugendera, akaba arico gituma ikubwira ngo wezwe. Ariko iri jambo Imana irimpaye numvise nezerewe, kuko numvise ko Imana igomba kugirira neza abantu bawe. None rero turarangije. Umuntu yumva hari ico yokwezwako, kandi si ukwezwa kumwe gupfukama ngaha. Oya, ndumva ko umuntu akwiye gufata ingingo irengeye iyo. Umuntu agahitamwo kubaho ubuzima bwejejwe. Umuntu akumva ahisemo guhinduka rwose. Ndahaye kaze umuntu yumva ashaka guhinduka rwose, bitandukanye na bimwe byo kuza gufukama ngaha ukacugenda gusubira muri bya bindi. Ndashaka umuntu gusa ashaka guhinduka rwose, yumva Imana yomuhindura rwose, yumva yokwezwa rwose, yumva yokwegera Imana rwose. Wa muntu niwe mpaye kaze. Umuntu yumva ashaka guhinduka rwose, kuko numva ko hari icyo Imana igomba gukora. Umuntu yumva ashaka kwezwa mu buryo bwo guhinduka rwose, uhereye no mu byiyumviro byiwe, ugashika no mu bikorwa, ugashika no mu mvugo ziwe. Uyo muntu ndamuhaye kaze. Uyo muntu naze abwira Imana ibyamugoye, abwira Imana aho byamugoreye, kandi Imana yiteze kumugirira neza. Turahaye umuntu yumva ashaka kwezwa, kandi ubwira Imana ati Imana ndashaka kwezwa rwose, ndashaka guhinduka rwose, ndashaka kuba uwo wishimira, ndashaka kuba igikoresho cawe ushobora gukoresha ibyicubahiro. Naze
turabaye ikaze. Umuntu wese naze yumva ashaka guhinduka rwose naze, kuko ndumva hari Imana igomba gukora. Ndumva hari Imana igomba gukora mu ishengero ryayo. Ndumva hari Imana igomba gukora hagati mu bwoko bwayo. Ndumva hari Imana igomba gukora. Yesu nashimwe. Umuntu wese yumva ashaka guhinduka rwose aze kandi abisaba Imana. Abwira Imana ati Imana ndashaka guhinduka rwose. Ati ndashaka kwezwa. Ndashaka kuba uwo wishimiye. Ndashaka kuba igikoresho cy'icubahiro ushobora gukoresha ibiguhesha icubahiro. Umuntu yumva yo kwezwa rwose azi apfukame imbere y'Imana. N'iri jambo ryo kwezwa. 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 Umuntu wese naze. Umuntu naze yumva yo kwezwa. Kiza ndagomba gukizwa rwose, ndapfukamye imbere y'inyundo zawe, uhindire hanze ibikwanka byose, unyuhagire mbone kwera rwose. Nere rwose, unyuhagire mbone kwera rwose. Nere rwose, unyuhagire mbone kwera rwose. Mukiza undabisha urukundo rwawe, umfashe kuguhebera umutima. Ndakwihaye rwose ndakwihebeye, unyuhagire mbone kwera rwose. Nere rwose, unyuhagire mbone kwera rwose. Dusenga Imana, dusengere abantu bose bapfukamye imbere y'Imana, kandi Imana irazi imitima yabo. Ijambo ry'Imana ryavutswe ry'ukwezwa. Rero dusabe amaraso ya Yesu abeze ko bamaze kwezwa n'ijambo ry'Imana. Mana yo mu ijuru, Mana yera ugororotse, turagushimiye yuko uduhaye igitondo nk'iki. Turagushima yuko uzindukanywe no kuburira abantu bawe bagaburira amajambo yawe. Twumvise ko iri jambo ryo kwezwa Mana n'igituma rije hariho impamvu. Uragomba ko abantu bezwa, uragomba ko iri kaniro ryezwa, nuko ijambo ryawe ryavutswe ngo tubabera nk'uko nawe uruwera. Mu izina rya Yesu Kristo niweza aba bantu. Ijambo ryawe riramaze kuvugwa, ijambo ryawe ni itara, ijambo ryawe riramurika, ijambo ryawe rirasesa, ngo rikinjira mu mubiri mu muntu, rikinjira mu mutima, kugeza aho ritanya impwemu n'ubugingo, kuko imbere yaryo ibyaremye byose biragaragara imbere yaryo, biri gusa imbere yaryo. Mwami urakoze kuko ijambo ryawe rikivugwa, urakoze kuko utugendeye. None rero Mana, abantu ngabo barapfukamye imbere yawe. Imitima urayizi, umuntu wese uramusobanukiwe. Ijambo ryawe rirahejeje kweza, ryaje nk'icirore, ryaje nk'amazi, kugira ngo riryuhagire imyanda yose. Mwami, ijambo ryawe riravuga ngo twezwe, umuntu yezwe n'ububi bwose busigaye. Hari umuntu agenda asigaza ibintu by'ibisigisigi muri we, ibintu by'ivyaha, ibintu by'utugesogeso. Ibyo byose ijambo ryawe riravuga ngo umuntu yezwe. Mana,
jambo ryawe rirahejeje kuvugwa, abantu baraciye bugufi imbere yawe. Turabasabiye kwezwa n'amaraso ya Yesu, ya maraso ava ku musaraba yavira abana bogamwo bagakira bakera derere, ya maraso afise ububasha bwo kweza mwe yatubohora, akabohora umuntu akamukura mu bubasha bw'umwijima. Ayo maraso turasabye ngo yururukire aha hantu. Turatuye amaraso ya Yesu Kristo, turahamagaye amaraso ya Yesu Kristo yururuke, yeze imitima, yeze Mana abantu bawe. Uyu munsi abantu bezwe, Mwami baronke inkomezi zo kunesha icaha na birya vyari vyarababoshe. Amaraso ya Yesu abohore, kugira ntibasubire kuba imbohe za Satani, ntibasubire kuba imbohe Mwami, ariko uyu munsi babohoke baba abantu bazima. Urakoze Mana ko wababariye, turabasengeye, ukomeze kweza, ukomeze kubohora. Shengero ryawe rikwamira imbuto, imbuto zikwanye no kwihana, imbuto zikwanye n'abejejwe, maze rikomeze kugukorera ryejejwe. Urakoze ko wababariye Mana, tubasengeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.